Iyo uravye ikarata y'isi hari igihugu kimwe gitwara ijisho kurusha ibihugu vyinshi cyane vyo kw'isi. Iki gihugu ni Ubushinwa. Ubushinwa bufise ubuso burenga kilometero kare miliyoni 9.6. Iki kikaba gituwe n'abantu barenga miliyari 1 na miliyoni 400. Iki ni igihugu gifise ibisagara bimwe muri binini cyane kurusha ibindi vyinshi cyane kw'isi. Iki gifise inganda zikomeye cyane zikora amanwa n'ijoro kandi caremye ubutunzi bwinshi cyane mu buryo butangaje kandi mu gihe gito. Iki gihugu cimbura arenga miliyari 19 vy'amadolari y'abanyamerika ku mwaka umwe gusa. Iki gihugu kiza ubugira kabiri inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimbura miliyari 33 ku mwaka. Ariko kandi ico si cyo kintu gitangaje cyane kurushiriza ku gihugu c'Ubushinwa. Mu myaka mike cyane iheze Ubushinwa bwarahinduye uburyo isi yose yabona ubwubatsi, Technologie n'ubutunzi. Iki gihugu buri mwaka cyubaka ibiraro tano n'ibisagara bishasha ku muvuduko utangaje kandi buri mwaka. Iki gihugu cavyaye kandi caremye ibigo bikomeye cyane vy'ikoranabuhanga, aho ibigo bikomeye cyane nka BYD iyi ni imwe mu masosiyete akomeye cyane akora imodoka z'amashanyarazi zikomeye cyane ku isi, ikaba ariyo ya mbere iri kwirigaragaza, ikaba yarasize kure cyane ishirahamwe rikomeye cyane rya Elon Musk rizwi nka Tesla. Iyi yaremye kandi ishirahamwe rikomeye cyane rya ByteDance, iri rikaba ari ishirahamwe rya vya TikTok, urubuga rukoreshwa cyane ku isi, rukoreshwa n'abarenga miliyari 1 na miliyoni 900 buri kwezi. Uyu munsi ubutunzi bw'igihugu c'Ubushinwa bukomeza kuyongera cyane ku muvuduko utangaje, aho na Amerika ubwayo idafise imbaraga zo kugabanya umuvuduko w'iterambere ry'igihugu c'Ubushinwa. Muri kino gihe ibihumbi vy'abashakashatsi n'abaenjeniyere bariko barubaka ibintu vyasa n'ibidashoboka mu myaka iheze hano muri kino gihugu c'Ubushinwa. Abenshi bavyita igitangaza c'ikinyejana, aho ari ikoranabuhanga riganisha hazaza n'ingene ikiremwa muntu kizoba kibayeho mu myaka mike cyane iri imbere. Ariko kandi abandi nabo bavuga ko iyi ari intango y'ibihe bishasha, aho Ubushinwa bushobora guhindura uburinganire bw'ubutunzi n'ikoranabuhanga ku isi yose, aho bimwe mu vy'Ubushinwa buriko burakora bitera ubwoba Amerika n'ibindi bihugu rutura. Iki rero nico kibazo tugiye kwishura muri kino kiganiro gikomeye cyane. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe imishinga 5 idasanzwe iriko irahindura burundu igihugu c'Ubushinwa. Iyi mishinga iriko iratuma kiba kimwe mu bihugu bikomeye cyane kandi vy'ibihangange kurusha ibindi bihugu byose ku isi. Niba ushaka kuvumbura vyinshi, gumana nanje muri kino kiganiro kugeza ku musozo. Aha ni kuri Olivier Info. Niba ari ubwa mbere uhanyuze, ibuka gukanda subscribe kugira ngo duhere tubana umunsi ku wundi. Ndaguha ikaze cyane muri kino kiganiro c'uno munsi. Umushinga wa mbere uhenze w'igihugu c'Ubushinwa witwa Belt and Road Initiative. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 Perezida Xi Jinping yatangaje umugambi wahinduye uburyo isi yose yabona igihugu c'Ubushinwa. Ibi ntivyari ukubaka ikiraro kimwe, ntivyari no kubaka gari ya moshi imwe, iki cyari igikorwa kinini cyane cyo guhuza imigabane y'isi yose biciye mu bikorwa vy'ubwubatsi. Uwo mugambi niwo wiswe Belt and Road Initiative. Mu majambo yoroshe, uyu n'umugambi Ubushinwa bwatangaje wo kubaka no gufasha kubaka amabarabara, inzira za gari ya moshi, ivyambu, ibibuga vy'indege, ingomero z'amashanyarazi n'ibindi bikorwa vy'ubwubatsi mu bihugu bitandukanye vyo kw'isi. Aha icari kigamijwe nuko abantu, ibidandazwa n'ubudandaji vyoshobora kugenda vyihuta bisohoka mu gihugu c'Ubushinwa vyinjira mu bindi bihugu bitandukanye vyo kw'isi. Mu majambo yoroshe, Ubushinwa bwariko burarema inzira n'amasoko, ariko kandi bukubaka ibikorwa vy'ubwubatsi bukoresheje amafaranga yabwo bwite. Uno munsi uyu mugambi umaze gushika mu bihugu birenga 150 muri Aziya, muri Afrika, mu Burayi no muri Amerika y'Epfo. Abahanga bavuga ko amafaranga amaze gukoreshwa muri uno mushinga amaze kurenga triliyoni 1 y'amadolari y'abanyamerika. No kuvuga miliyari 1000 z'amadolari y'abanyamerika ziramaze gusohoka mu gihugu c'Ubushinwa ku bw'uno mushinga umwe gusa. Ubu niwo mushinga wa mbere w'ubwubatsi umaze gutwara amafaranga menshi cyane mu mateka y'isi mbere kuva isi yakabaho. Ariko kandi ayo mafaranga ntiyakoreshejwe mu kubaka gusa. Aya yafashije Ubushinwa kwihutisha ubudandaji bwabwo, korosha uko ibicuruzwa byabwo bishika ku masoko mpuzamakungu no mu bihugu vyinshi, no gukomeza ijambo ryabwo mu bihugu vyinshi cyane bitandukanye vyo kw'isi. Iki nico gituma hari abawubona nk'umushinga w'iterambere ridasanzwe n'intambwe yatumye igihugu c'Ubushinwa kigera aho kigeze uno munsi.
Ico tudashobora guhakana ni kimwe, Belt and Road Initiative uyu sumuhoro umwe kandi si kiraro kimwe. Uru n'urusobe runini cyane rw'ibikorwa by'ubwubatsi ruriko rurahindura uburyo isi ihurizwa hamwe mu budandaji, ikisangira ikoresha ibintu by'Ubushinwa gusa kandi bigatuma Ubushinwa bugera kure cyane mu iterambere no mu ikoranabuhanga. Ariko kandi naho uyu mugambi umaze gukwira ku migabane myinshi cyane yo ku isi, hagati mu gihugu cy'Ubushinwa hari uyundi mushinga uriko urubakwa ushobora guhindura uburyo ibisagara vyose vyo muri kazoza bizoba bimeze. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga umushinga wa Siyana Fuxing canke China Railway High Speed. Uyu ni umushinga ukomeye cyane, umwe mu mishinga itangaje yubatswe indani mu gihugu cy'Ubushinwa. Mu gihe ibihugu byinshi bikoresha amamiliyari y'amadolari y'abanyamerika mu kubaka amabarabara cyangwa ibibuga vy'indege, Ubushinwa bwo bwafashe ingingo itandukanye n'iyo. Ubu bwahisemo kubaka urusobe runini rwa gari ya moshi zihuta rwitwa China Railway High Speed, hanyuma rubishirizwa gutera imbere hakoreshejwe ikoranabuhanga ryitwa Fuxing. Mu majambo yoroshe, uyu mushinga ntiyari gari ya moshi imwe, iyi yari imihanda myinshi cyane ya gari ya moshi yubatswe igihugu cyose, ihuza ibisagara amajana n'amajana kugira abantu n'ibidandazwa bishobore kugenda ku muvuduko udasanzwe uhuye n'iterambere igihugu cy'Ubushinwa cyari cifuza. Uyu munsi ubwo rusobe rumaze kurenza ibirometero 48,000 mu gihugu cyose cy'Ubushinwa, rukaba ari rwo rusobe runini cyane kurusha iyindi mihanda yose ya gari ya moshi imaze kubakwa ku isi. Ariko kandi nkuko vyumva, kubaka uno mushinga ntikwari ugushira ivyuma hasi gusa nkuko bubaka iyindi mihanda ya gari ya moshi. Hari aho abubatsi bubatse ibiraro birebire cyane kugira ngo gari ya moshi izoce hejuru y'ibiyaga canke ice mu matano canke mbere ice mu miturirwa y'abantu. Iki nico cyari igikorwa gitangaje kandi kigoye cyane muri uno mushinga. Ivyo vyose vyasavye imyaka myinshi cyane y'ubwubatsi n'ubuhinga butangaje cyane kandi bugezweho. Abahanga bavuga ko Ubushinwa bumaze gushora miliyari zirenga amajana 9 z'amadolari y'abanyamerika muri uno mugambi. Ariko kandi uno mugambi uracyabandanya kuko nturagera ku musozi waho igihugu cy'Ubushinwa cifuza. Ariko kandi kubera iki igihugu cy'Ubushinwa cemeye gushora ano mafaranga menshi cyane angana uko mu mushinga nk'uyu? Ni kubera ko igihugu cy'Ubushinwa gifise abarenga miliyari 1,400,000 bagituye. Imodoka n'indege zonyene ntivyari gushobora gutwara abantu bose n'ibicuruzwa ku muvuduko igihugu cy'Ubushinwa cyari gikeneye kugira ngo gitere imbere cyane. Ibi bisigura ko urugendo rwahora rumara amasaha menshi uyu munsi rishobora kurangira mu kanya gato cyane. Nk'akarorero, kuva Beijing gushika muri Shanghai uru n'urugendo rwahora rumara amasaha arenga 12, ariko kandi kuri uno munsi rukaba rushobora kumara amasaha ari hagati ya 3-8 gusa. Iki ni ikimenyetso cyerekana ko Ubushinwa bwahinduye ibintu bidashoboka bukabigira ibintu bishoboka kandi byoroshe cyane. Nico gituma uyu munsi abahanga benshi bavuga ko urusobe rwa Siyara Fuxing ari rwo rwego rwo hejuru rw'ubuhinga bwa gari ya moshi rwigeze rugaragara mu mateka y'isi kugeza kuri uno munsi. Ndetse na Amerika, igihugu gifise ubutunzi bwinshi cyane kandi bukomeye kurusha ibindi bihugu byose ku isi, ntikiragira urusobe rwa gari ya moshi zihuta cyane rungana n'uru ku rwego Ubushinwa bugezeko kuri uno munsi. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga umushinga witwa Ziyong'an. Iki ni gisagara cy'ubwenge bw'ubukorano, ville de l'intelligence artificielle. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 Ubushinwa bwafashe ingingo itigeze ifatwa n'ikindi gihugu na kimwe cyo ku isi. Aho kwagura ibisagara byari bisanzwe bihari, Ubushinwa bwafashe ingingo yo kubaka igisagara gishasha kuva hasi gushika hejuru. Ariko kandi Ziyong'an si gisagara gisanzwe habe na gato. Iyi ni laboratoire nini cyane igihugu cy'Ubushinwa kiriko kigeragerezamwe uko ibisagara byo muri kazoza bizoba bimeze. Iki gisagara nikimara kurangira, ubuso bwaco buzoba bushika hafi kilometero kare 2,000. Ubu n'ubuso bunini cyane buruta ibisagara byinshi cyane bikomeye cyane bizwi ku isi. Aha harimo nk'igisagara cya New York n'igisagara cya Londres, aha harimo n'ibindi bisagara byinshi cyane iki gisagara cy'ubwenge bw'ubukorano kizoba kiruta. Leta y'Ubushinwa yamaze gushora arenga miliyari 100 z'amadolari y'abanyamerika, ariko kandi ano mafaranga akaba bandanya kwiyongera uko ibikorwa bibandanya byo kubaka no mushinga. Ariko kandi ushobora kwiyumvira ati ano mafaranga menshi cyane angana gutyo yoba yakoze iki? Icyambere, hafi ibisagara byose byo ku isi vyubatswe buhoro buhoro mu myaka amajana, ariko Ziyong'an yo iriko yubakwa hakoreshejwe umugambi umwe wateguwe imbere yuko hubakwa inzu ya mbere. Nukuvuga ko amabarabara, imihora y'amazi, amashanyarazi, internet, ibitaro, amashure n'ibindi bibanza by'ubudandaji n'ibindi byose bikenewe kugira ngo igisagara gikure vyateguwe imbere yuko abantu batangura
bashobora kuba muri kino gisagara. Ariko kandi igitangaza nyaco ntikiri ahandi. Abubatsi b'iki gisagara bakoresheje ubwenge bw'ubukorano kugira ngo bagenzure kino gisagara cyose kuva umunsi bategura gushira ko ibuye rya mbere ry'umushinge w'iki gisagara. Mu mihanda hashizwe amamiliyoni y'utwuma duto duto dupima amakuru. Utwo tuma tukaba dushobora kumenya aho imodoka nyinshi ziteraniye, aho amashanyarazi ariko akoresha cyane, aho amazi ariko arasesagurwa, mbere naho umwuka wanduye kurusha handi uri. Ibi bituma kino gisagara kigenzurwa akantu ku kandi hakoreshejwe ikoranabuhanga nk'uko baba bariko bagenzura icyumba kimwe gusa. Aya makuru yose y'abantu barenga amamiliyoni baba bari mu gisagara kimwe agenzurwa hakoreshejwe ubwenge karemano mu masegonda make cyane, bugasha bufasha igisagara cyose gukora neza, mbere kurusha n'ibisagara byinshi cyane muzi bikomeye n'ibisagara byose biri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki nico gisagara gikomeye cyane kimaze kubakwa ku isi, kiri no ku muvuduko uteye ubwoba cyane. Igitangaje cyane nuko ibice by'iki gisagara cyose byubakiwe mu kintu gikomeye cyane cyitwa digital twins. No kuvuga ko hari kopi yaco iri muri mudasobwa igenzurwa umusegonde ku wundi kandi kagenzurwa akantu ku kandi. Ivyo bituma abahinga babanza kugerageza ihinduka ryose muri mudasobwa imbere yuko barishikana muri kino gisagara ngo ritangure gukoreshwa n'abantu. Aba banza kuraba ko rizokora neza kandi babanza kuraba ko ritazotera ikibazo na kimwe ku kiremwa muntu n'ikindi kintu cyose kizoba kiri muri kino gisagara. Ubu nubwa mbere mu mateka igihugu kimwe kiriko cyubaka igisagara ku rugero rungana gutyo, gifise systeme iteye ubwoba kandi hambaye cyane. Ariko kandi kubaka ziyongo ani ntivyabaye ivyoroshe no kugira no mushinga utangure. Hari ahantu hari bishanga byinshi cyane, imirima n'ibindi bisagara bito bito, aho vyasaba gukoresha imbaraga n'ikoranabuhanga rihambaye. Vyabaye ngombwa kwimura ibikorwa bimwe bimwe ku buryo atakajagari kazokwigera kaboneka, nkuko ibindi bisagara byinshi cyane vyakuze atamugambi uko bizuba bimeze wari uhari. Abahinga benshi bavuga ko ziyongo ani ishobora guhindura uburyo ibisagara byo muri kazoza bizoba vyubakwa uhereye no munsi gushika mu myaka 50 iri imbere. Ariko kandi naho ziyongo ani yerekanye ko ubwenge bw'ubukorano bushobora guhindura ubuzima bw'abantu, hari uyundi mushinga watangaje abantu gusumvya uwo. Ku mwanya wa kane tuhasanga umushinga wa hypermaglev. Iyi ni gari ya moshi ishobora kugendera ku muvuduko ungana n'uw'indege. Mu gihe isi yari ikiri gutangazwa n'urusobe runini rwa gari ya moshi zihuta bw'Ubushinwa, abashakashatsi b'icyo gihugu bari bamaze gutangura kubaka ikindi kintu cyari gisa n'inkuru zo mu mafilime y'ubuhinga bwo muri kazoza. Iyi ntiyari gari ya moshi isanzwe kandi iyi ntiyari indege. Uyu wari umushinga witwa hypermaglev. Mu majambo yoroshe, iyi ni gari ya moshi ishobora kugendera mu muyoboro umeze nk'umuringoti munini cyane, aho imbere muri uwo muyoboro umwuka wose wa oxygene uba wakuweho. Kubera ko atamwuka uba uyibuza kugenda kandi ikaba idakora ku butaka kuko ikoresha imbaraga za rukuruzi, iyo gari ya moshi ishobora kugendera ku muvuduko ugera ku birometero 1000 ku saha. Iki nico gituma abahanga benshi bavuga ko uwo mushinga ushobora guhindura burundu uburyo abantu bazohora bagenda mu myaka iri imbere mu gihugu cy'Ubushinwa. Kuko nubwo uno mushinga wamaze gutegurwa nturatangura gukoreshwa hano muri kino gihugu cy'Ubushinwa. Ariko kandi kubaka ikintu nk'icyo si ibintu byoroshe, ntivyoroheye na gato igihugu cy'Ubushinwa. Kugira ngo iyo gari ya moshi ishobora kugenda ku muvuduko nk'uwo, vyabaye ngombwa ko hakorwa ubuhinga n'ikoranabuhanga rishasha ritigeze rikoreshwa ku rugero rungana gutyo. Aha bakoreshejwe ikoranabuhanga ryitwa magnetic levitation. Ni kuvuga ko ubuhinga butuma gari ya moshi idakora ku bugi bw'ivyuma nk'izindi gari ya moshi zisanzwe, ahubwo ino gari ya moshi igenda ireremba gato hejuru ikoresheje imbaraga za rukuruzi. Ni kuvuga ko igenda imeze nk'iri kwiraguruka nk'indege. Ivyo bituma atagukururana hagati y'inzira za gari ya moshi na gari ya moshi, bityo umuvuduko ukiyongera cyane kandi ugwamo gwa gari ya moshi rukagabanuka cyane. Ariko ivyo byose vyazananye n'ingorane zikomeye cyane. Kubaka ino miyoboro ifise umwuka muke ku birometero birenga amajana bisaba ubuhinga bukomeye cyane n'amafaranga menshi cyane, aho igihugu cy'Ubushinwa kivuga ati uno mushinga uriko utwara menshi cyane asumba ayo wari warateguriwe. Ikosa rito gusa rishobora gutuma uyo muyoboro utakaza inguvu, mbere hakaba accident ikomeye cyane ihitana abantu benshi cyane amamiliyoni. Ariko kandi wibuke kugenzura gari ya moshi igendera ku muvuduko uri hafi ibirometero 1000 ku isaha bisaba mudasobwa zifata ivyemezo bikomeye cyane n'ubwenge karemano buhambaye. Kugira ngo tuvyumve neza, mudasobwa z'iki gihe zisigaye ziprogramwa ku buryo ubwenge bukorano buba bwaremwe gufata ivyemezo mu gishingo cy'umuntu. Nta kiremwa muntu gihari gishobora kuyobora gari ya moshi igendera ku muvuduko w'ibirometero 1000. Ibi bisaba ubwenge karemano bwonyene nibwo bushobora kubikora. Iki nico gituma igihugu cy'Ubushinwa
kimaze gushora miliyari 15 z'amadolari y'abanyamerika mu bushakashatsi mu kugerageza no mu gutegura ubwo buhinga, kandi aya mafaranga abandanya kwiyongera uko ibikorwa by'uno mushinga bibandanya. Gushika ubu uwo mushinga uracariko urakorerwa ubushakashatsi no kugeragezwa umunsi ku wundi. Ariko kandi iyo urangije kubona ibi vyose uratahura ko intumbero y'Ubushinwa atari ugukora gari ya moshi yihuta gusa, ahubwo uko nuguhindura burundu uburyo isi yose izohora ifata ingendo zayo mu misi ya hazaza. Ariko kandi naho hypermagrave ishobora guhindura uburyo abantu bose bazogenda mu misi ya hazaza, hari uyundi mushinga igihugu cy'Ubushinwa kimaze kurangiza usanzwe uriko urahindura igihugu cy'Ubushinwa uno munsi. Mbere yuko tubandanya reka mbaze ndabereke company turi kumwe uno munsi. Iyi ni Global Reality Group. Global Reality Group bagufasha kugura inzu nziza cyane mu gisagara cya Bujumbura muri quartier yose wifuza, bagakotesha n'inzu zo kubamwo canke zo gukoreramwo nziza cyane hano mu gisagara cya Bujumbura. Global Reality Group kandi ifise amaparcelle meza cyane yo kugurisha, yaba yo kubaka canke yo kurimamwo, haba mu gisagara cya Bujumbura canke mu gihugu hagati. Iyi Global Reality Group ikotesha ibibanza vyiza cyane bigezweho canke ibibayabaye byo kudandarizamwo, amahoteli, amarestaurant, ama alimentation, boutique n'ibindi vyinshi cyane bitandukanye. Global Reality Group ikuronderera inzu nziza cyane kandi mu gihe gito. Ufise ico wifuza mw'ivyo byose twavuze, ushobora kubarondera kuri zino nimero ziri hano kuri screen, kuri apel sanzwe canke kuri WhatsApp mukavugana. Hamwe na Global Reality Group turonke aho tuba naho dukorera kandi mu kanya gato cyane. Umushinga wa gatanu w'igihugu cy'Ubushinwa witwa Linglong 1. Mugihe ibihugu vyinshi bikiri kubaka amasantrale nucléaire manini atwara imyaka irenga 10 kugira yuzure, Ubushinwa bwo bwongeye gukora ikindi kintu cyatangaje isi kuvyerekeye ingufu z'amashanyarazi. Muri kino gihe Ubushinwa bwubatswe reacteur nucléaire miniature ya mbere ku isi yemerewe gukora ku rwego rw'ubudandaji kandi ku rwego mpuzamahanga rufise imbaraga zirenze. Izina ryago ni Linglong 1 canke SP100. Ariko kandi nubwo wumvamwo ijambo miniature nibisigura ko ino centrale nucléaire ari nto. Ibi bisigura ko yubatswe mu buryo bushasha bugezweho butuma ishobora gukora akazi kamwe n'amasantrale nucléaire manini atwara igihe kinini cyane, ariko yo ikaba yarubatswe vyihuta ikoresheje amafaranga make kandi kabifise umutekano urenze cyane wo ku rwego rwo hejuru. Kugira uvyumve neza reka tubisigure mu buryo bworoshe kandi butahurise. Centrale nucléaire isanzwe iba ari nk'uruganda runini cyane rutanga amashanyarazi kandi mu gihe kirekire cyane, ariko kenshi rutwara imyaka myinshi cyane kugira guzure, rugasaba amafaranga menshi cyane, budget nini kandi rugakenera ahantu hanini cyane n'ubuhinga buhambaye. Ariko Linglong 1 yo yaremwe kugira ngo ivyo bibazo vyose bigabanuke. Iyi ifise ubushobozi bwo gutanga megawati 125 z'amashanyarazi, ibi bikangana nuko ishobora kugaburira ingo zirenga 500 mu mwaka umwe. Izi mbaraga ni nyinshi cyane kuri centrale nucléaire yubatswe ku mafaranga make cyane tugiye kubona, ariko kandi ico sico gitangaje cyane kurusha kuri no centrale nucléaire ya Linglong 1. Ubushinwa bwo bwashize umutekano imbere kuko iyo reacteur yubatswe ku buryo ishobora kwifunga ubwayo igihe habaye ikibazo ata muntu numwe abigize mu ruhara, ikabikora ikoresheje ubwenge karemano. Iyi ifise system ikomeye cyane ikoresha amazi mu kuyikonjesha mu buryo bwahinguwe kandi bukomeye cyane ugereranije n'andi masantrale nucléaire ya kera. Iki ni kimwe mu bintu bituma abahanga benshi bayibona nk'igisekuru gishasha c'ingufu za nucléaire. Iyi ni imwe mu zitangaje cyane kandi zifise imbaraga zitangaje bivanye nuko zingana. Uyu mushinga uriko urubakwa ku kigwa ca Hainan mu bumaruko bw'igihugu cy'Ubushinwa. Ibikorwa vyawo nyamukuru byatanguye mu mwaka wa 2021 bikaba byatwaye arenga miliyari 3 z'amadolari y'abanyamerika. Ariko kandi intumbero y'Ubushinwa su gukoresha Linglong 1 imbere mu gihugu cy'Ubushinwa gusa. Ubu bwifuza ko mu myaka iri imbere ibihugu byinshi bizotangura kugura ubwo buhinga, kuko ubu buhinga bwabaye develop mu gihugu cy'Ubushinwa honyene. Bisigura ko aribo bemerewe gukoresha buno buhinga. Iki kikaba arico gituma uno mushinga ubu uhambaye cyane gusumvya nuko abantu babitekereza. Iki nico gituma abasesenguzi benshi bavuga ko Linglong 1 ishobora guhindura isoko ry'ingufu za nucléaire nk'uko smartphone zahinduye uburyo abantu bavugana, bitandukanye nuko bari babayeho mu gihe cya kera.
Iyo witegereje neza izi mega projet zitanu uratahura ko Ubushinwa butubaka inyubakwa nini gusa, ahubwo buno buriko burubaka kazoza bukakabamwo uhereye uno munsi. Kuva kuri uno mushinga wa Linglong 1 ushobora guhindura uburyo isi yose izoronkamwo inguvu z'amashanyarazi, ugashika ku mushinga w'igitangaza witwa Belt and Road Initiative, Ubushinwa buriko burahuza imigabane yose bukoresheje imbaraga zabwo n'ubwenge bwabwo bwihariye. Ivyo vyerekana ikintu kimwe abantu benshi batabona. Ubushinwa ntiburiko buriruka n'ibindi bihugu bihambaye gusa, ahubwo buno buriko burondera guhindura amategeko y'isi n'ubutunzi n'ikoranabuhanga muri kino gihe, kandi bugahindura uburyo isi yose izobibayeho mu myaka mike iri imbere. Uyu munsi Ubushinwa ni kimwe mu bihugu bifise ubutunzi bunini cyane kandi bwubatswe mu gihe gito. Buri mwaka amashirahamwe y'Abashinwa abandanya gushora amamiliyaridi menshi y'amadolari y'Abanyamerika mu bushakashatsi, ubwenge karemano, ubuvuzi, ibinyabiziga n'ubundi buhinga buriko burahingurwa imbere mu gihugu cy'Ubushinwa buzoshorwa mu myaka iri imbere ku isi yose. Ariko kandi hari ikibazo kimwe abantu benshi bakunda kwibaza: ni gute igihugu gifise abantu barenga miliyari 1 na miliyoni 400 gishobora guha akazi abo bantu bose kandi bakaronka ivyo bakora bakabaho neza? Ni gute kandi Ubushinwa bwashoboye kubaka ubukungu bwihuta gutya mu myaka mike cyane iheze? Ivyo nivyo tugiye kwinjiramwe mu gice gikurikira cya kino kiganiro, kuko kino kiganiro cy'uno munsi yari parti ya mbere, aho ngiye kugutegurira parti ya kabiri ikwereka ingene ubutunzi n'umuvuduko w'igihugu cy'Ubushinwa uriko urazamuka. Nzokwereka n'ibihugu bimwe vyo muri Afrika biriko birigana strategy y'igihugu cy'Ubushinwa kugira ngo navyo biduze umuvuduko wavyo w'iterambere mu buryo butangaje cyane. Ariko kandi niba wakunze ibikubiye muri kino kiganiro, kanda like wongere ugisangiza abandi. Ariko kandi sirogenda ntakubajije kino kibazo: muri no migambi ikomeye cyane kandi hambaye igihugu cy'Ubushinwa kiriko kirakora, n'uyuhe mushinga waguteye ubwoba canke wagutangaje cyane? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Ni na hano turangirije kino kiganiro cy'uno munsi. Duhure muri video y'ubutaha hano kuri Olivier Info mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro.